Ubwa mbere ho twagira twibutse ubushiranganje ubutungane na leta ngo urupapuro n'urupapuro ruhambaye mu buzima bw'umuntu no mu miryango. Urupapuro rwerekana ko umuntu ari wenyene itongo, ari wenyene parcelle, ni ikintu gihambaye mu buzima bw'abantu, ni ikintu cyo kwitonderwa. Ugira kabiri gutanga ihangiro ry'itariki 30 zo kwa kane mu kwezi kumwe kugira abantu bitunganye kuri ico gikorwa, amahera abe yabonetse atawirengagiza ibihe igihugu kirimwo na leta igihugu kirimwo. Mu kwezi kumwe ikintu gisha gusaba miliyoni angahe umuntu akaba yahejeje, nibaza yuko ari kuraba neza kuko ivyo bintu bishobora kuzana karambaraye. Ubwa mbeho nitwibagira ico kigo titre foncier ubube gito bwakibayemo, amanyanga yakibayemo, ibiturire, kwiba impapuro, kuzitakaza, n'utwumva ngo hari abari barategeza kuronka impapuro ndangatongo biyandikije ngo batarazironka. Ikintu kirimo amanyanga cyangwa amatrafika, abantu gasanga basora impapuro atari gwabo, akagira gute ko parcelle atari gwabo. Ibintu vyabaye ni ibintu tisoni. Hanyuma ikindi naco hari amaparcelle cyangwa amatongo usanga akiri mu matati, ngo asanga yo original ibitswe n'umuntu, muri iyo parcelle ugasanga kumbiri mu matati, iri muri ibi masentare bigiziki, ugasanga ni ibintu bishobora kuzana ingorane. Hama tutibagije ko igihugu naco cuzemwe abasuma, abanyabiturire. Icyo kigo cyo kirimo abantu baranzwe n'ibiturire, nta kantu ko kwiyumvira. Hanyuma ikindi umwanya wo kurondera ngo umuntu utuma ngo aje kukuhakubera mandateri, muje kwa noteri, kumure nturi hafi, uri mu mahanga, uri muri voyage, uragwaye, umuntu wizera kwitongo kwari waja kubigukoreshereza agira gute, biroroha ubwo nyene kuco mubona abantu bashobora kwari mutu natubye batari hafi. Ivyo bintu ni bintu bashobora gufata ngo mu kwezi kumwe vyiruke ku muvuduko guwa atakindi cyo bakigamije. Nukuri twagira dusabe iyo date banze ihagarare, bavyigize inyuma gatoyi. Umugambi wo guteza imbere ibintu bikaja mu buhinga bwa none nta vyanse, mugabo n'ibintu byo kwitonderwa.